twatanguranye cyane. nzokuha n'akandi kantu. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Je n'ubwa mbere mpagurutse nshima Imana hageze gushima nahora nguma numva ubwoba. Nari mfite ibintu byinshi byo gushima ariko nkaca numva ubwoba bwinshi cyane. Nkumva urutima rukigima rukagigima. Nkaza Ukigima ayidaho yiwe nkaza kwishobora twamaze gusohoka mvuga ati mukuri iki kintu nari nke kugishimira Imana mba nagishimiye Imana mugo muri uwo mwanya pastor akimara kuvuga ati ngaba afise ishimwe nibahaguruye je mu rutima ruca rutangura gusimba rugasimba n'ubu sinzi impamvu nahagurutse ni kubw'ubwombe bw'Imana. Reka shime nzoshinga intahe utaha reka shime iby'Imana yankoreye mardi kwa kabiri. Mardi ndashima Imana kuko yandinze agashope. Ndashima Imana kuko ariko nimwokomera Imana amashira murinza gashope. nagiye gutora abana ku ishuri ngiye gutora abana ku ishuri hageze gutaha bari abana babiri umwe asigara ariko arimura akandi twari turi kumwe turindiriye mukuru wawe wiwe arateba kwimura ndamubwira ngo ndagufashe aranka ako kana nyimba ari kurambirwa kwa twasigaye kuri dopisema yose aricyo twenyine dusigaye abandi banyeshuri bose batashe gusa hariho umugenzi twari twasigaranye yaraje kubatora atevye baca baraturindira ako kana nako kaca kabona umwana twabana baca baratahana ntabizi ndamuhiga ndamubura umutwe urashuha ndavuga ati Imana yanje cy'umwana w'abandi ndamukurahe abo bantu barandindira batasasita saa munani ziratugerera ko tugihiga umwana ndamuhiga ndamubura ndavuga ati Imana cenda kwinginza ufashe umwana w'abandi kubera tujabuka ikaburimbi umuntu yatujabutsa ako kana carakantahanira ndakabwira ati genda ubwire mama wawe yuko twabuze mutoyi wawe twamwize turamubura uwo muntu acavuga ati reka ndamugutahanire kubera uyu ntiyoshobora kubivuga aca aramutahana amutahanye nanje casigara ndamurondeza ndamubura haragira yaho nihebura ndavuga ati ndatashe biri uko bigomba ce biraza gucaho bishatse ndataha nshitse muhira sanga yashitse nyene ndumva ishavu ryinshi ndamubwira aho kunezerwa ashusha oya narumva ishavu ryaho kubera yaryadusiga mu mwanya nagize namuhize na mama wenda mubwira tumviza uko kuntu ko kudeka cy'umusaza wabisubira bubaye ubugira gatatu ubu utaha nzomukubita n'inyongera iceko nzomukubita ndabikwemereye pe nzomukubita wamumbuza kumukubita ariko nzomukubita pe nzomukubita ariko ndashimiye Imana kubwo namubonye ubu ngubu ntabwo mba ndi ngaha anyi mbugira Imana ihabwe amashi menshi kuri Yesu yamugiriye neza. Amen. Imana igira neza. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Abo ku mugoroba ndabaramukije mu izina rya Yesu. Nari ndabakumbuye cyane. Hari haize igihe tutabonana nabo ku mugoroba. Amen. Shimiye Imana rero yemeye kunongera guhagarara hano n'iby'icyubahiro intahere nishimwe nari nabitanze mu gatondo ariko kubo ku mugoroba ntimwari mwayumvise kandi ntimwari muzi aho nahora bamwe abandi murahazi kuva mu kumunani ndagwaje umwana gushika none munsi ariko rero kubasanzwe babizi nshimiye Imana yoyo yemeye ko naho twagwaje tutapfishije hari habapfishije. Amen. Hari imodoka yatemvye mu bice byahariye iwacu yarimwe abasore batandatu b'ingufu ndakubwiye b'ingufu zimwe tubonesha umubiri kibagwako mu kugira babakureyo bazana mereze bakata kugira bakure kw'inyama abantu bamaze kononekara ntibari bacitwa abantu nyene urumva bari babaye ubuyi mu kugira bave urumva bakata ivyuma musi
kuturinda ubonye utambuka ukabyuka ugataha bikemera hari icyo Imana iba yakoze. Natwe rero kubera tutapfishije Imana hari icyo yakoze kandi hari n'ikizokora. Rero kubw'ibyo nshimiye mwebwe ishengero ngena mwatubaye hagufi, abaririmbyi agasukari mwatanze karadushikiriye, abakozi b'Imana agasukari batanze karadushikiriye, abagabo agasukari batanze karadushikiriye, nabo twigana ibya Bibiliya agasukari twarakabonye, na mu maserire hariho amaserire yatugezeho, turabashimira ko agasukari batanze kadushikiriye. Naho biri uko ikigeragezo kiracahari ariko sico kutwica, ndazi ko ari Imana iri kitunganya intahe ibyibushe, nzoza kuvuga inyuma y'umunsi ntazi n'isaha ntazi ariko birahari. Rero kubw'ibyo aho bigeze umwana batubwiye ko ari kuja kuvurirwa mu Bufaransa, bigasaba uburyo bungana n'ibihumbi 15 by'amadolari, mu marundi ni miliyoni 114. Amen. Kuri twe no ku byiyumviro byawe urumva nawe ko ataho zopfa, ariko Imana irazifise, itona zigira ifise ububasha bwo gukiza. Ibyo rero turacabirindiriye kandi turazi ko izobikora. Rero mubandanye kudusengera no kudushigikira, hama ibitugerageza biriho n'ibiduca ivutu ntibibuze. Nkuko nabivuze kare mu gatondo niho nahuye n'umuntu hambwira ngo ariko ijya groupe we wakereye mbone rimwe abantu 168 akaba hamaze kwiyemezamwo batatu, hawe nubona ko wiyararaje. Ndavuga atariko naho biruko umuntu afise umutima wo gutanga, hari n'ubufise n'ubutagira ico gutanga ariko afise umutima wo gutanga. Rero kubw'ibyo cyose ni kubw'ubugombe bw'Imana. Acarambwira ati ariko uzi n'amakuru nk'ubu ngo ariko sindabikwipfurije, woza ubona ujya mwana arapfuye tuworaba muri groupe ingena amafaranga bayasuka. Ndamubwira ati ayo ntayo nkeneye mu izina rya Yesu. Amen. Mwijuru turacafise Imana, kandi naho biruko naho bigezaho ndafise ijambo rivuga ko umwana wanje atazopfa. Iryo niryo mpagazeko kandi ryavuzwe n'Imana, kandi nanje nizera ko atajambo rivuye ku Mana ryigera ribura ububasha. Rero kuco umwe wese yakoze ndakimushimiye. Amen. Imana ikumpera umugisha kandi no kuco uzobandanya gukora Imana ibandanye kukwagurira. Yesu abampera umugisha. Amashimeshi kuri Yesu. Mukomeze kumushigikira, mukomeze kumusengera no mu buryo bw'amafaranga umushigikire. Amen. Ukorera abandi nawe azokorerwa. Imana ibahezagiye. Yesu nashimwe. Amen. Reka nsabe wa musore yaravuye ngaho mukanyagire guca. Yesu nashimwe. Intaye noba nje kubabwira muri aka kanya, ndayivuze ko rujya musore yatumye nanje numva noshinga intaye kuca Imana yankoreye. Abantu bafise ukwizera kubisatsi bagaragara nk'abasazi, ariko muri bo ntibaba basara, baba bazi impamvu bariko barasara. Amen. Ujya musore intaye yiwe igomba gusa n'iyanje. Narigeze kuba muhe bigoye, narigeze kuba muri famiye ndafatwa nabi, ariko ndavuga ati nubwo biruko sindi buje mwibarabara kandi nta muntu nza gusaba indaro. Ko Imana yampaye amaboko ikama gukora, ikama gusenga, nzosenga kandi ndondere n'ukuntu nkora tujya duto duto tuzoduka. Haleluya. Ndafata murabizi kenshi y'abakobwa bagiye gupanga babita imaraya, ariko ndavuga ati kubwo kwizera nta muntu azoza nyita imaraya, kuko iyo ufise umutima wo gusenga wo gukorera Imana ukabana n'umuntu ashaka kubigukuramo biragoye kuhaguma.
kubera uzoshaka kuja gusenga nawe azokubuza umutima ntuzokwemerera uzohitamwo kugenda niwagaruka azokwirukana cange agufate nabi bikwankire burundu usange wagiye ndagenda gupanga ndarondera akazi naro ishuri narindi ko birahagarara ndabura umuntu abandanya andihira niga kuri jeri ndahagarika ishure ariko navuga ati ngo mpagaritse sinokwicara reka nje ndarondera akazi ko nca mu ncamake kubera umwanya ndarondera akazi ntangura akazi nkorera 50,000 nakora akazi ko muri salon de coiffure koza abagabo mu mitwe abaje kwimosha barabizi iyo umugabo ahejeje kumumwa baramwoza oje ntibanyoza nibyo nakora nca gupangana n'umukobwa inzu twayiri ha 70,000 hari ha 35 naho kari ya 35 no kuvuga nasigara muri 50,000 nasigarana 15,000 muri yo 50,000 nahembwa nayafunguramwo ku murango nkayafunguramwo no mwijoro ariko kubw'intahe yashinze muri aka kanya yampaye kunkomeza ko numva noyishinga kuko navuga ati none nk'intahe noyijana imbere y'abantu bakabitahura by'ukuri ariko kubwo yayishinze numvise nanje nkomejwe haleluya muri iyo 15,000 ukwezi kose no kuvuga nabimara n'ukwezi kose ndayifungura umurava none wacu ujyanga imana niyo yangaburira manu ivuye mu ijuru haleluya amashi menshi kuri batangaje murabizi abagabo hari abagabo usanga baja mu masaro kugira barondere ibindi hariho n'abandi bagenda kwimosha kugira batahe bamwe barondera ibindi bakaza ngwe ufise taye urumva batangura kubwira amajambo no guha amafaranga twokora ibi nibi no guha amafaranga ibi aka kazi ukavamwo ukaja mu byiwawe mbega amashure iki nababwira me uwashaka kunsubiza ku ishure akabigira afite profit yiwe ariko ndavuga ati ayo mashure yo kuzoja kwiga nkagenda gusambana nkata umurimo w'Imana ayo mashure ndayahevye abandi bakambwira ngo jewe nzogupangira inzu ariko uzocuba umugore wa kabiri ndavuga ati jewe ndacari inkumi sindihebura kandi ntaco mbaye umugabo nzomuronka cyane bakaza ngo baze barandasiona nkavuga ati oya abandi bakaza ngo basi ngo muri aka kanya nyene hanyene basi ndaguhe 100,000 nkababwira ati aho sanga muhira wajuje udatanze ratio nguje kuyaho umukobwa ariko arayironderera muri saro duke ndonka tuzombesha amen umunsi umwe rero ndarira ndavuga ati ibi bintu birandambiye pe ndavuga ati mana none ya masengesho n'amasenga ibuke ya majoro nahora ndara ntaranakumenya ntaranakizwa ibuke amasengesho nakora nisonzesheje ese yarayubusa aho gana bikorera muri saro umujeha yarabibona umujeha ambwira ati kubw'inyifato utwereka ngaha muri saro uduhinduriye abandi bakobwa bahora bakora ngaha bari maraya jewe bose namubwira bagiye kumwitwarako ngujya mukobwa mwazanye ntake yaduha aba bakizwa muza murazana muri aya masaro ntitubakeneye tuzohaheba bose namubwiye bose abo bagabo baza batagira indero nzobirukano saro yawe imere neza iba y'abantu b'indero amen ariko urumva uwo mujeha atambwira ati jewe basi kugugufasha nzoza ndagufungurira ku murango ariko mwijoro ntabyo noshobora ndavuga ati nta na kimwe Imana iguhezagira ariko guhera ico gihe uwuje wese babagabo b'indero azababwira iby'iwanje ababwira urumva ibyo mukobwa dufise kunuku umwe mejeje kumwoza aka 2000 undi mejeje kumwoza aka 5000 abandi babandi bijyabo nyene nkababwira yoho je Imana namenye ntizigera imara amazi ujya muhungu Imana imuhezagira cyane ukwizera kubisatsi kuratuma umuntu aba ukomeye haleluya icyo gihe ndava kuri ako kazi ndakavuyeko
mbona uwo mubosi acambwira atumviriza jewe narabonye abakiriya baguma banyitwarako ikindi kandi urankorera akazi neza sinokwirukana ariko narabonye urasokoza umuntu ufasha umuntu harya asokoza umufasha no gusuka reka bazi jewe nzoza ndaguhemba aya mahera yo koza uzokoza ubu ushaka ubona adahora kugora ariko ugende gukorana n'urya wundi muhungu uzosokoza wese nimba umusokoreje w'imire 4000 izobe yiwawe ayandi yasa uko nyene mu nyuma arambwira ati haleluya nimubona dutamba dusirimba ngaha subusa nubwo tuba twibutse iby'Imana yadukoreye haleluya ariko amashi woyongera icyo bitwaye mu nyuma niho nagenda ku yindi salon urumva ibyo koza cyamvuga ati birirwa baraza barangorera iki reka mbandanye muri bote kubera ko nari mfite iyo mpano yo gukora imishatsi y'abantu ndavuga ati reka ngume muri ibi nyene ncandaro haca umukobwa ambwira ati hari hano ariko barondera umukobwa akora muri salon de beauté ingo ndakujana ngiye uwo musi nyene ncamba ndatanguye akazi ka 150 mvuye kuri 50000 ngiye kuri 150 haleluya amashe cyane no kuri kimwe kandi rero ndamubwira ati sindabizi byose hariho ibyonzi n'ibyo ntazi ariko bimwe neza ndabikurikirana nzobimenya arambwira ati sawa mu gihe gitoya acangira umugerante amamahera y'umugerante n'ayandi yo gukora oyo utatubeshe haleluya utubwishije ukuri umushahara waciye ubangahe umushahara waciye uba 200 mbaciye ama 50000 acanyongerereza ko avuga ati abaye macana biruvuye kuri 50 kuri 50000 ndi hamwe n'inzu ya 35 nkuvuga wari muri 35 wari muri ya 35 yanzu n'ubu nari nkiri muri 35 ariko ndavuga ati Imana ni Imana pe batangura kuza barantumira nani ingozi cyane ingozi no mukayanza kuja kuririmba bakambwira ngo itike naya tuzokurira toya jo murimo w'Imana ntibandihira itike jewe nzirihira nzoza uwumva azohezagirwa azompezagira ariko apana byo kuvuga ngo ndaje ngo ndihira itike eske ubwo butumwa nzobanje gutanga n'ubutumwa nyabaki aho nyene ngiye ryatike nasubira inyuma ndanarirengeje ryo kugenda no kugaruka buke atraza undi kuri ya salo kandi ambwira ngo yavuze ko yarangiwe n'umuntu amubwira ati ngo ndashobora gukoresha ibiganiro ngo ndashobora gukoresha ibiganiro yego arantesta indwi imwe ndagenda ndakora urumva for free indwi yose for free yego aragenda ndakora iyo ndwi mu nyuma acambwira ati mva rero shaka dukorane kandi ukuntu tuzokorana uzokora ngaha na hariya kuri salo nyene uzoguma uhakora ariko mu boss ndavuga ati none ryo mu boss wasira no bizogenda gute mu boss wasira nawe ndabimubwira avuga ati peti yangu reka kujeba aha mu gisagara nta ukora akazi kamwe wewe ngaho uzokora na hari ukori ariko mana we ko Yesu ni mwiza uriya muhungu yavuye hariya na 2000 yamushikanye karusi nukuri nanje no kuvuga nafuye kuri 15000 kuko simarura 50000 marura 15000 kubera ijya 35000 nayiri hinzu kuvuga ukwezi kwese bari 15000 nanje 15000 yaranyambika ikandisha ikangurira amafuta bya bindi byose gusa nsubira inyuma gato yance mpeza umunsi umwe uwo mukobwa nasanze muri iyo nzu kwa murabize aca gusaba avance ambwiye ati nzoyaguha ariko acambwiye ati nta nakimwe naho ubwo tazoyamo zoguma ndi haguze ngo nyuma acambwira ati ewa ndafise akabazi gatoya nshaka ibyo mpe ya avance aho nta nijana mfise arambwira ati kandi ndakeneye mu minsi itarenga 3 ndamubwira ati koko rero wowe urasengaye none muri iyo minsi 3 n'akazi zimfise n'amahera ndi hanga urabona muri iyo minsi 3 iyo nonanti mirenzo yivura hehe arambwira ati jewe ndakubwiye mu minsi 3 utayampaye uzoca umenye yuja ndamubwira ati jewe je sinzomaramara muri ya minsi 3 amahera ndayabura ubona ko zako ndabibwire ngo ahora wigira ngo byahatari ngo mama pastor bitugana ya uri mama pastor ubuguye mu kibazo nkiki peti yangu ingu yakorere ndaguha 100 kwiye kandi ntuzona yansubiza ndamubwira ati umva
je sishobora kumaramara kuri 100,000 kandi n'umuriyoni n'imiliyoni zinga sishobora kuzimaramarira ngo kubera ngo ayo mafaranga ngo nje gukora ivyo nkora ambwira ati jimana nsenga ntizigera imaramaza n'umunsi n'umwe uwo ndamuheba ngenda kuyundi ndamugurana ambwira kwa kundi nyene batatu bambwira kwa kundi nyene naciye ngenda hano ndasenga ndarira ndavuga ati mana nimbura imana y'ukuri ya mana yama yiyereka abandi ndakene nanje uyinyereke muri iki kibazo mu misi ibiri nciye ndo nk'umuntu amasamire angabiye ntaguranye amashi menshi kuri Yesu ndatanga ubu rero